Ishengero ry'Imana ndabaramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana irakoze, Imana itugire neza ikabiduhaye umwanya ngo tubukoranire ko twumva ijambo ry'Imana. Imana nibiherwe icubahiro. Ego none reka dusoma ijambo y'Imana twongere ko aya majambo meza tumaze kuronka. Dusome Zaburi igice ca 86. Zaburi 86. Tuhasome amajambo y'Imana. Imana idufashe cyane. Zaburi 86 umurongo wa 11. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Uhoraho ndangira inzira yawe nanje nzogendera mu kuri kwawe. Egeranya umutima wanje kugira ngo wubahe izina ryawe. Mwami Mana yanje nzogushimisha umutima wanje wose. Nzohimbaza izina ryawe ibihe bidashira. Uhoraho ndangira inzira yawe nanje nzogendera mu kuri kwawe. Egeranya umutima wanje kugira ngo wubahe izina ryawe. Mwami Mana yanje nzogushimisha umutima wanje wose. Nzohimbaza izina ryawe ibihe bidashira. Ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, kwishengero ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, mubikugoye ameze neza, mutegugutwi ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, nugira ubwoba ameze neza, uhanga amaso ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, aratabara ameze neza, abananiwe ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, nugira ubwoba ameze neza, numubarire ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, nakengerana ameze neza, arakwitaba ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, arazi ibyawe abyitayeho ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane Mwami Yesu, turakunezererewe, turagushimiye mwagazi w'intama w'Imana kuri hano. Urakoze Mwami kuri kuravugana n'ishengero ryawe,
uciye muri za ndirimbo zaririmbiwe hano, muri ya masengesho yasengewe ngaha, muri aya majambo y'Imana uhejeje gutuma n'umukozi wawe. Urakoze Mwami kuri yerekana, urakoze nubihererwe icubahiro. None rero turagushimiye ko no muri aya majambo yawe mwagazi w'intama w'Imana kakandi kanya, urakoze kugiye kutwiyereka nk'Imana. Aya majambo yawe ni meza. Amena, haleluya. Asobanuwe nawe ni meza cyane. Ngwino rero yasobanurira ishengero ryawe aka kanya Mana, katubera kanya kumugisha nk'uko wadusezeraniye. Iri shengero ry'Imana ryose ribone wewe kandi ryumve wewe, impwemu mbi zose ziwowe. Urakoze Mwami ko iyo dukorera ibitangaza, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana irakoze. N'aya majambo y'Imana tubona mw'iri sengesho rya Dawidi. Imana nihabwe icubahiro cyane, Imana nishimwe. Yasenze aya majambo yabari Imana, yarafise ivyizigiro mu mutima. Imana nishimwe cyane. Usomye umurongo wandi yarafise ivyizigiro, aravuga ku munsi w'amarusho yanje nzokwambaza kuko uzonyishura, ntagihwanye nawe mu bigirwamana Mwami, kandi nta bikorwa biriho bihwanye n'ivyawe. Imana idufashe cyane, Mwami w'amahanga yose. Imana Mwami amahanga yose waremye azoza kwikubita imbere agusenge, kandi bazohimbaza izina ryawe. Imana idufashe cyane kuko hambaye kandi ukora ibitangaza, ni wewe Mana wenyene. Imana nishimwe. Yari afise ivyizigiro bikomeye kuri iyi Mana. Hanyuma rero tubona mwaya majambo y'Imana, arahamagara Imana, aravuga ngo Uhoraho. Imana nishimwe cyane. Ndangira inzira yawe, nanje zogendera mu kuri kwawe. Arahamagara Imana nk'inshuti yo ku mutima, arahamagara Imana nk'inshuti y'ukuri, yo kubaza ibibazo bikomeye, yo kumuseruka bwoko mu bihe bigoye. Arumva ati ibintu bikomeye sinoja kubaza abandi bantu, ariko nzobibaza Imana, kuko Imana yanje irabishoboye. Bene data mwese turiko turayaga y'amajambo y'Imana uyu munsi, ndagomba kw'Imana ikube inshuti ikomeye, ndagomba kw'Imana ikube muvyeyi akomeye, ndagomba kw'Imana wumva ngo irandutira vyose, mubingoye mubinanije nzohamagara Imana, nzokwambaza Imana. Imana nishimwe cyane. Nzohamagara Imana, aravuga ku munsi w'amarusho yanje nzokwambaza kuko uzonyishura. Imana nishimwe, Imana nishimwe. Arumva ati ndahiriwe, ndafise Imana ku mutabazi, ndafise Imana ku inshuti ikomeye, nzoyihamagara izonyitaba. Bene data Imana ibahezagire. Mwese turi kumwe uyu munsi dusangira amajambo y'Imana. Imana ikugirire neza, ube inshuti y'Imana mu mutima, ube inshuti y'Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Wa wundi yumva ngo Imana nzoyihamagara, ndabizi izonyishura. Ndazi ko mfitaniye ubucuti n'Imana, ndazi ko tubifitaniye ubumwe n'Imana, kuko narejejwe n'amaraso ya Yesu, kuko ntacakinyagiriza mu izina rya Yesu. Ivyo ntandukanije n'Imana narabikuyeho, narihanye ico ntandukanye n'Imana, narakuye igisika co ntandukanye n'Imana, narejejwe n'amaraso ya Yesu. Nzohamagara Uhoraho nawe azonyishura. Imana idufashe cyane. Mwibuke bene data, ijambo ry'Imana riko riravuga ku gusenga k'umunyakibi ngo nigisesema kuhoraho. Ugusenga k'umunyakibi ni ikintu c'igisesema kuhoraho.
nimero ijambo ry'Imana ngo ashibwira umuntu w'umunyakibi ngo wiruhirize iki. Imana idufashe cyane kubarira abana amabwirizwa yanje. Imana idufashe cyane. Uri umuntu adahanurwa, uri umuntu w'umunyabyaha, Imana itugirire neza. Ariko iyo umuntu agororotse imbere y'Imana yejejwe, arumva ngo nzohamagara Imana yanje, Imana yanje iranyitaba. Imana ni inshuti, mu bingoye nzohamagara Uhoraho, Imana izonyishura. Bene data mwese muri hano, bene data mwakoranije igikorane ngiki, ndanipfuriza umuntu wese muri mwebwe ko yagiriranira ubucuti bukomeye n'Imana. Iyo umuntu mufise nk'inshuti yayumvise inkuru kanaka ava ngo sinoreka kuyibarira umukunzi wanje. Imana nishimwe cyane, sinoreka kubarira umukunzi wanje. Niko bigenda niyo umuntu yagiraniye ubucuti n'Imana, arayihamagara ikamwitaba. Imana idufashe cyane, arayihamagara ikamwitaba. Imana nishimwe. Bene data, Imana ibahezagire. Mwibuke Imana iriko iravuga kuri Mose. Hari igihe Aroni na ba Miriyamu bari bamugiriye ishari, bamugirira ishari kuko avugishwa n'Imana. Hanyuma rero baramugirira ishari n'amajambo yabo ngo mbega none Mose niwe wenyine Imana ivugisha, niwe wenyine avugishwa. Haduka agashari, ariko Imana yari ifitaniye ubucuti na Mose. Irabarira abo bantu, iravuga iti mwebwe unzogomba kugira icyo ndamubariye, nzobigira mwiyerekwa, nzomwiyereka. Atariko Mose wewe siko bimeze, ujya nzomubarira mu kanwa n'akandi. Foboye ntabifobetse. Mbega muranyumva neza? Kubwo ubucuti dufitaniye, ngo ayoboka mu rugo rwanje hose, uyo nzomubarira ndacishije iruhande, nzomubarira mu kanwa n'akandi. Ndabifoboye ntabifobetse, nzobimubarira bisobanutse neza, kuko hari ubucuti dufitaniye. Ayoboka mu rugo rwanje hose, ntasa n'abandi bantu bose. Si bamwe banyiyitirira atari bo, si bamwe bavuga ku munwa gusa, si ba bandi duherukana kera. Ariko wewe tuzovugana mu kanwa n'akandi, nzobivuga ndabifoboye, kuko ni inshuti yanje ikomeye. Ayoboka mu rugo rwanje hose, nzomubarira, 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 nzomubarira. Namwe mugirira ishari, naho inzigo yoba nyinshi, ntibizotuma mpora. Ariko nzomubarira, 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 nzomubarira nacishije hirya, kuko ni inshuti. Imana idufashe. Amena, haleluya. Nzomubarira, nzomubarira, nzomubarira. Nta buryarya buri muri we. Ayoboka mu rugo rwanje hose, arankunda nanje ndamukunda. Arankunda, arankunda, arankunda nanje ndamukunda. Nzomubarira, 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 nzomubarira nacishije hirya. Imana idufashe cyane. Nzomubarira, 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 nzomubarira nacishije hirya. Imana idufashe cyane. Bene data, Imana irakunda abantu bayikunda. Ndagomba kumugiriranira ubucuti n'Imana. Narabariye abantu
ndababwira nti ndafise abakunzi benshi kandi n'ivy'ukuri ndafise abakunzi benshi. Hanyuma rero ndavuga ndi bamwe muri bo niwambaza nzokuba n'igituma dukundana nabo. Hanyuma rero ndavuga ndi bamwe muri bo turakundana kubera ari abantu bakijijwe neza. Ndakunda umuntu yakijijwe neza. Jewe ndamukunda ndi umuntu, ariko Imana umuremyi w'ijuru n'isi, umuremyi w'abantu bose, amena, arakunda umuntu agororotse gusumvya. Imana idufashe cyane. N'abariya abantu rero ntihari abantu baza kwihana, akaza kwihanarira akarira. Sinzokwigira nibagira amosozi y'umuntu nk'uyu. Murabyumva? Narose benshi babaye inshuti kubera ayo mosozi yabo mu kwihana, n'ukuri bakaba inshuti zikomeye. Akarira ababajwe nuko yoba yababaje Imana. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Arabizi mwarimu ejo twari kumwe, mwarimu Alex, duciye ahantu i Bujumbura. Ndamubwiye ndihagarara, bwiwe mpamagara ujya mupfasoni ndamuramutse. Hanyuma rero turamuhamagara, nja ndava mu modoka rero turaramukanya, tugihagararanye nguko ni mu gisagara Bujumbura, hari igihugu c'abantu bagenda ukoye. Aca aradukararira, arasubira ararira. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero munyuma nabwiye tugende hajya, turagenda rero aho yarari mu nzu aho yakorera, asubira ararira rwose. Ariko amosozi yiwe yarayiki yibutse ivyo twahanuranye mu minsi kanaka, ya minsi yaza arondera ku mutima wiwe utungana, arondera amariba y'ivy'impwemu, ari mu bihe vyiza vy'Imana. Uyo mwanya rero arambwira tusengere, kuko ati ndagomba kumva ko mpagaze muri vya bindi. Arambarira amajambo aryoshe akomeye, aravuga ati amahera turayarondera ariko tuzoyasiga mw'isi. Ati ibintu vyiza turabirondera ariko umunsi umwe tuzobita. Ati kimbe comera kikuru nuko nokumva neza ku bucuti bwanje n'Imana bumeze neza. Ati ndagomba mu vyo twirukira vy'uyu mubiri ko numva ko ndi kumwe n'Imana neza. Ndagomba kugumya wa mwanya wanje wo gusenga Imana nkayumva. Ndagomba kugumya kakanya kanje ko kuvugana n'Imana. Ararira, arizwa n'ikintu nk'ico, kintu gikomeye. Imana idufashe. Hanyuma rero ndaheza ndasenga, hanyuma rero tuheza turasezerana. Imana idufashe cyane. Ndaheza ndabandanya urugendo. Imana itugirire neza. Ako nakarorero ku muntu mu mutima wiwe yumva ikibanza c'Imana. Nagira ndakubarire uyo muntu na jewe ndi umuntu, ndumva mu mutima wanje ko ari inshuti ikomeye mu mutima. Kubera iki? Inyota y'Imana iri muri we. Kubera iki? Inyota y'Imana iri muri we. Uyu mukozi w'Imana vyitegereje ijambo yambariye gusa, yambwiye ati n'ivy'ukuri harakenewe abakozi b'Imana bari mw'Imana. Imana idufashe cyane, boruhura imitima y'abantu, bogirira ikimaze abantu. Bene data, Imana ibahezagire. Umuntu nguyo na jewe ivyo noshobora kumukorera ndumva nobikora, ariko Imana yamuremye, ariko Imana imuzi, ariko Imana ibona umutima wiwe. Nazi zorushiriza kumwiyereka no kumwereka ubucuti bafitaniye no kumwereka urukundo. Ya Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Imana irabarira ba Miriyamu ngo nzomwiyereka, nzomubarira ndacishije hirya. Amena. Ndasa n'abandi bose ayoboka mu rugo rwanje hose. Imana idufashe cyane.
Imana idufashe cyane. Amena. Arankunda mu mutima, nanje nzomukunda. Aranogera, nanje nzomwitwaririka mu izina rya Yesu. Afise amasozi yo kundondera, nanje nzongeruka kumwitaba. Imana nishimwe. Bene data mwese turiko tuvugana amajambo y'Imana, isengesho ryanje nuko mwaba inshuti z'Imana. Imana ikavuga nzomwiyereka, nzomutabara, nzobana nawe. Haleluya. Sinzamurekera mu vyago, agihamagara nzokwitaba, ijwi ryiwe nzoryumva, amarira yiwe nzoyumva. Yabaye inshuti. Haleluya, haleluya. Dawidi arumva ati mu bihe ngibi nta wundi nohamagara, reka mpamagara Uhoraho, reka mpamagara Uhoraho, reka mpamagara Uhoraho. Sinorondera umunyabwenge kanaka, umunyabwenge yonyihoza, inshuti yo mw'isi yonyihoza, abahambaye bonyihoza, abashoboye bonyihoza. Haleluya. Ariko ndafise inshuti ngunda, zohamagara Uhoraho, zohamagara Uhoraho, zohamagara Uhoraho. Haleluya, haleluya. Zohamagara Uhoraho. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Abanyabwenge ntibobishobora mu izina rya Yesu, ariko Uhoraho azonyitaba. Imana idufashe. Amena. Haleluya. Kumbura bazi byinshi sinobahereza ku mutima mu izina rya Yesu. Amena. Ariko Uhoraho inshuti yanje, reka ndamuhamagare. Niwe wenyene wo kwizigirwa, n'umunyarukundo, ntazondeka, ntazonyihoza. Amena. Umutima w'Imana uzobabara ivyanje. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ntazondekera mu vyago. Imana idufashe cyane. Afise ikigongwe cyinshi. Imana idufashe. Mw'isi hari aho umuntu agira ibibazo, abantu rero bagaca bagira ngo hawa. Imana itugirire neza. Wa yoba ari wewe na vya bindi. Hari abantu bane babazwa banezerwa iyo umuntu ashitse mu bibazo, ariko Dawidi arabona ngo Imana yanje siko bimeze, nzoyihamagara. Imana idufashe cyane. Abo umuntu yari yizigiye barashobora kumuhinduka. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Umuririmbyi ariko aravuga, yavuga na nyina yoshobora kwibagira, akibagira umwana wiwe. Imana idufashe cyane. N'ikimenyetso gica cerekana ko abandi bobo bo kwibagira, atari ko ntazonyibagira. Nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, nta ivyo vyoshoboka jeona mangwibuka. Nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, nta ivyo vyoshoboka jeona mangwibuka. Nije nakuboye nguvuri bikomere, nije naguhabuye wakiruri mumwiza. Nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, nta ivyo vyoshoboka jeona mangwibuka. Igihe nicashika nzokujana mwijuru, tuzosangira ubwami, mbega none urankunda. Nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, nta ivyo vyoshoboka jeona mangwibuka. Yesu birababaje ko
byoshoboka jewe nama wibuka nyina yo wibagira uruhinja yabyaye nahivyo byoshoboka jewe nama wibuka. Mani dufashe cyane, amina. Dawidi arumva ati nzohamagara uyazokwama nyibuka, uyavuga ati nzokwama ndakumva, nzokwama ndakwitaba, sinzogukengera, niwe nzohamagara, niwe nzohamagara mu bingoye, niwe azonsobanurira ibisobanye, niwe azoncira inzira, niwe azonyerekwa ubwiza bwiwe. Imana idufashe cyane, arumva ati uwo yamuhoye, wa wundi yamvura ibikomere, wa wundi yankura mu mwiza akamurikira, umwe ava mu rukundo rwanje n'akabura rugero ruruta urundi rwose, umwe avuga ati igihe nicagera nzokujana mu ijuru tuzosangira ubwami, uwo niwe nzohamagara azonyishura. Bene data, Imana ibahezagire umuntu wese muri mwebwe ab'inshuti y'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana idufashe. Uyu muririmbyi w'152 aravuga ngo niwe natoye ngo anjane hose. Imana idufashe cyane. Nta wundi mwama ameze nka Yesu, oyaye nta namba, nta wundi wo kudukiza urupfu, oyaye nta namba. Yesu araza amarira yawe, bonibi kunezereza, niwe natoye ngo anjane hose, nta wundi oyaye. Kane hari uwiwarekera mu vyago, oyaye nta namba, hari niwe natoye ngo anjane hose, nta wundi oya. Yesu araza amarira yawe, bonibi kunezereza, niwe natoye ngo anjane hose, nta wundi oya. Yesu araza amarira yawe, bonibi kunezereza, niwe natoye ngo anjane hose, nta wundi oyaye. Oh, Imana idufashe cyane. Nta wundi, nta wundi mwama ameze nka Yesu, nta wundi mwama ameze nka Yesu. Imana idufashe cyane, nta wundi, Imana idufashe cyane. Nta wundi mwama atari Yesu, 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 nta wundi mwama atari
Yesu nta wundi, mama atari Yesu nta wundi, mama atari Yesu nta wundi, mama atari Yesu nta wundi, mama atari Yesu nta wundi, mama atari Yesu nta wundi, nta wundi ameze nka Yesu. Amena, nta wundi ameze nka Yesu. Dawidi arumva atoguhamagara n'uhoraho. Amena, haleluya. Avuga ngo ni jewe nakubohoye, ni jewe nakwakiye uri mu muco, ni jewe nakuvuye ibikomere, ni jewe mbega mwana wanje urankunda, mbega mwana wanje urankunda, mbega mwana wanje urankunda, mbega mwana wanje urankunda. Mani dufashe cyane, Mani dufashe cyane, Mani tugirire neza. Hakuna wa kufanana na Yesu, umeyogereranywa na Yesu, na numeyogereranywa na Yesu, na numeyogereranywa n'umwami, na numeyogereranywa na ndiho. Abahezagire cyane, Mani dufashe. Dawidi arumva ati nzohamagara uhoraho. Bene data mwese muri hano, umuntu wese agiriranira ubucuti bukomeye bukwiye n'Imana. Imana izoguserukako, Imana izokumva ivyo uyibarira, Imana iri hafi yawe, Imana izokwerekana ubushobozi bwayo kuri wewe, Imana izohindura ubusa imigabo y'abamate y'abadayimoni, izonezereza umutima wawe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Mana nihabwe icubahiro, Imana idufashe. Rero Dawidi aravuga ati jewe sinobishobora, Mana idufashe. Nyereka Mana, nyereka inzira yawe, nyereka inzira yawe, nyereka inzira yawe Mana. Ndangira inzira yawe, ndangira inzira yawe, nanje nzogendera mu kuri kwawe. Ndangira inzira yawe Mana, ndangira inzira yawe Mana. Ivyiyumviro vyanje n'ubwenge bwanje ni bito cane, no kwihenda cane. Imana idufashe cane. Yari afise ya majambo kumbure yo mu Migani igice ca 14 ujya murongo wa 12. Imana itugirire neza. Kumbure yari afise ajya majambo avuga ngo hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Imana idufashe. Hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Ndangira Mana inzira yawe, ya ubwenge bwanje nibwo ivyiyumviro vyanje vyoba bitora nabi, ngatora inzira nibaza
nibaza ko ari nziza, ariko ngahava nsanga amaherezo yayo ari inzira ishikana mu rupfu. Mana idufashe, ndakwinginze Mana undangira inzira, ndagusavye Mwami undangira inzira. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Yasaniwe ariko aravuga ati ngeze ahantu hameze nko mu kiyaga, ngeze ahantu hameze nko mu bugaragwa, kumbura imiyaga ni myinshi, ibibazo ni vyinshi, simenya ngo ndakatira hariya canke ndakatira hariya, simenya ngo notora iki canke notora iki, ariko wewe turi kumwe urandangira neza inzira. Wewe ntuzimiza umuntu n'umwe, ndangira inzira yawe. Simbave ndora nk'umuntu, simbave mpitamo vyiza nk'umuntu, iherezo bikazonjana mu rupfu. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Imana idufashe, Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe. Mana idufashe cane, Mana idufashe cane, Imana idufashe cane. Ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe, ndangira Mana inzira yawe. Imana itugirire neza, Imana idufashe, Imana ikurangira inzira mugenzi. Imana idufashe, Mana idufashe muri ibi biteye ubwoba. Mana itugirire neza. Hari aho umuntu agira ati no kwihenda, ninihenda ngatora nk'umuntu nzoba mpumiwe. Mwene data, Imana igufashe. Urashobora kwihenda utajanye n'Imana, ukinjira mu kazi kazokubera ubuyobe. Imana itugirire neza, kazokubera ubuyobe, akazi kazokubera ubuyobe, uzokwicuza icatumye ubaho. Imana itugirire neza. Muravyumva mbega? Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, Imana idufashe. Ukinjira mu kazi kazotuma wicuza icatumye uba umukobwa. Muranyumva mbega? Icatumye uba umukobwa ukazovyicuza, winjiye mu kazi katariko ukazokwicuza. Inyuma y'imyaka ubwenge bukazoba bwaragiye, usigaye ameze nk'umuntu yaturuye mu mutwe. Imana idufashe. Warinjiye ahantu ukorerwa amarorerwa, Imana idufashe bitewe nuko warimenyereye, umenga urashoboye kuvyirabira, umenga urashoboye kuvyipimira. Ariko nagenda gusabe mugenzi, ongera ufata Imana b'inshuti yawe, mujane n'Imana, mugendane n'Imana mw'izina rya Yesu. Ubaze Imana, ubaze Imana, ubaze Imana. Ndangira inzira Mana, ndangira inzira Mana, ndangira inzira Mana, ndangira inzira, ndangira inzira Mana. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Novuga vyinshi kuri ivyo, ariko Imana ikurangira inzira, ikurangira inzira. Mana idufashe, Mana idufashe cane. Kuriyumvira akazoza kiwawe, kuriyumvira urugo rw'iwawe. Haleluya. Ndagomba kw'Imana ikuba hafi nk'inshuti, ikakurangira inzira mw'izina rya Yesu. Imana ikakurangira inzira ukwiye kujana. Kw'amajambo abaye menshi, kubiguhamagara bibaye vyinshi. Amena. Barira Imana ikurangira inzira. Imana idufashe cane, Imana idufashe cane, Imana idufashe cane. Imana ikurangire mugenzi, Imana ikurangira inzira. Imana idufashe cane, Imana ikurangira inzira. Iyo turiko turasoma mw'ijambo ry'Imana turabona
dupfuye gutora. Usomye hariya mu Itanguriro cya 13 ujya murongo w'10 turabona kuri Aburahamu na Loti igice ca 13. Imana idufashe cyane. Uherengaye eka so murongo wa 9 twasoma hariya hejuru hose, ariko usome ku murongo wa 9 aravuga ngo erega canke imbere kuri 8 Aburahamu abarira Loti ati ndakwinginze yo kubintonganya hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje n'abawe, kuko tuvukana. Erega igihugu cyose kiri imbere yawe, ndakwinginze ngo tuhane inta. Niwahitamo kuja ibumoso nanje ndaja iburyo, niwaca iburyo ndaja ibumoso. Imana idufashe cyane. Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya cyose cyo kuri Yorodani, abona ko hari ibigera by'amazi hose. Uhoraho atararandura Sodomu na Gomora. Ico kiyaya cari kimeze nka ryatongo ry'Uhoraho canke igihugu ca Egiputa ugiye werekeye Sowari. Nuko Loti ahitamo ico kiyaya cose co kuri Yorodani, aragenda aja iburasirazuba bahana inta. Aburahamu aba mu gihugu c'i Kanani, Loti aba mu bisagara vyo muri ca kiyaya. Agenda arunguruza amahema arinda ashika Sodomu, kandi abanyesodomu bari abanyabyaha bacumura kuhoraho birengeje urugero. Imana idufashe. Uyo mwanya yagira ati Imana ndangira inzira, ndangira Uhoraho inzira, ndangira inzira. Imana ntiyari kumukundira kuzoja muri ubwo buyobe bw'abanyabyaha. Imana idufashe. Amena. Imana yo kumwibutsa ya majambo ngo kubana n'abanyangeso mbi konona ingeso nziza. Imana yari kumwibutsa ko hari yarabacokoranye, hari ibyaha bibabaje biteye ubwoba. Imana yari kumubwira uko bigenda, ariko amaso yiwe amwereka ikiyaya ciza, amwereka ibigera. Aravuga ati ndinda kuruta Aburahamu, reka ntore ngaha. Ninatora nzomuruta, ninatora nzoba umugabo, itunga ryanje rizoba rikomeye. Ariko yaratoye nk'umuntu mw'izina rya Yesu, acafata inzira imujana hariya Sodomu mu banyabyaha, mu basambanyi, mu buyobe, mu bakora ibintu by'akarenza rugero. Niko twabonye ngaha mu ijambo ry'Imana ngo birengeje urugero. Bamwe bacumura kuhora birenze urugero. Bene data, niyo utasiguza Uhoraho, niyo utabwira amakurangira inzira, ugiye kwinjira mu nzira z'ubuyobe. Bene data, Shatani muri iyi myaka yarateguye ko ibintu bikwiye kumera. Ntagomba ko gakiza kawe, ntagomba icyo kugoroka by'iwawe, ntagomba icyo kuba muri mpemu. Imigabo ya Shatani ni ukukwinjiza hariya mu busambanyi, hariya mu buyobe, hariya mu gucumura kw'Imana birenze urugero. Ariko mwebwe bene data, mwarerewe mw'iri shengero, mumaze iminsi mubwirwa ubutumwa, mumaze iminsi musohoza indirimbo zikomeye. Ndabinginze bene data, mubaze Uhoraho inzira mw'izina rya Yesu. Muhanga amaso Imana ibereka inzira, ntimutere muja mu rundi rwaruka rw'abanyabyaha bacumura kuhora birenze urugero. Mw'izina rya Yesu ntimutere muja mu nzira z'ubuyobe, ntimuje mu nzira zihumanya, ariko mugume mu kugororoka. Tugeze mu isi mbi, mu minsi mibi, mu minsi igoye. Haleluya. Ariko ndabinginze bene data, Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe. Ukabona abagenzi muri iyi minsi bakwiyegereje, ukabona inkumi zikwiyegereje. Amena. Siguza Imana, reka kuraba mu maso yiwe, reka kuraba uko ameze. Yanagira ndabibutse muri iyi myaka
kane yagwijije ibigwisha, yagwijije ubuyobe mu izina rya Yesu. Ndagomba kugumya agakiza. Imana idufashe cyane ko shetani agomba gukora ibara. Arazi inkomezi zawe, arazi ubwiza bwawe, ariko aragomba kubwonona. Imana idufashe cyane. Wa mukobwa wakijijwe, Imana idufashe. Ugeze mu myaka bagombye kwiyegereza ari benshi. Haraje abasore umenga ni byiza, haraje n'abagabo bafise abagore. Iyi myaka ni imyaka itera ubwoba, ariko abo bose uze wibaze, sukuru uri mwiza w'igitangaza. N'ibindi birondera ayo mavuta yiwawe, n'ibindi birondera ko kononekara. Siguza Imana, ongera usiguza Imana, umenye ivyo bije vyiyorobetse. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Hari umuntu w'umunyavyaha yambarira igihe kimwe, nari mu gihugu ca Centrafrica, hanyuma yaratangura kunyagira, ambarira ingene yarondera abakobwa bo mw'ishengero, akarondera abakobwa bo mw'ishengero kugira ngo bakoreshe ibyaha. Narahinze agashitsi, bene data, narahinze agashitsi. Ndagira ndakubarire, ukiririmba usenga, ugikorera Imana uryohewe, hariho n'intumwa za shetane. Ukwiye kugira Imana inshuti, ukwiye guhamagara Imana. Imana idufashe cyane. Acarambarira ngo bajya nyene bambaye impuzu ndende, ngo bajya nyene batwara Bibiliya, ngo nibo naja kurondera, ngo nibo banyorohera, ngo kugenda uvuga ivya Yesu, ngo hanyuma agateba gata ubwenge. Barayiro idufashe cyane. Imana itugirire neza. Hari ibisigo biri muri iyi myaka bitakugomberiza ubucuti bwawe n'Imana, ariko ukwiye kuba maso. Mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Imyaka dufise ibisigo biza bivugishwa, ukazabona ngo umuntu aravugishwa, ngo ngo asengera abagwaye bagakira, ugaca umwugururira. Bamwe muri bo bagasiga babakoreye ibara, akaza ngo aje gusengera umukobwa kanaka, umugore kanaka, agasiga ko zibara. Bene data, birababaje kubona uhagarara mw'ikorari ukaririmba, ukaboneka uri umuntu w'Imana, ikasete agakwiragira amahanga, ejo hagakurikira ubuyobe. Shetani akuzaniye gusutseko. Imana idufashe cyane. Ndagomba kuhagarara nka Dawidi, ukavuga ngo nyerekeza, ndangira inzira yawe, ndangira inzira yawe, ndangira ico nishuye umuntu. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Uyu rero araheza aratora, aca atora inzira imushikana mu banyabyaha. Ndagomba utore neza mugenzi, uhitemo nk'umuntu yakijijwe. Imana idufashe cyane, uhitemo nk'umuntu yakijijwe, urongowe n'Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Ubarira Imana ngo Mana, ndagomba inzira yawe, munyereka inzira yawe mu kigo c'Imana ndiko ndakora. Ndagomba Mana, unyereka inzira yawe, undangira inzira yawe mu byo umuryango wanje bariko barakora. Undangira inzira yawe hajya mu bakozi nkoresha, menye uko nkwiye kubafata nuko nkwiye kubishura. Mana, undangira inzira muri aba bantu dukorana, undangira inzira Mana muri aba bantu banyeretse ko bankunda, aba bantu bagwije kumbwira ko bankunda. Nyereka inzira yawe Mana, nyereka inzira yawe Mana, ndangira inzira Mana, ndangira uko nkwiye kwifata. Imana idufashe cyane. Umukobwa umwe yigeze kuja ahantu, aja mu muryango, umukozi w'Imana ntiyamenye ivyo ari vyo. Aza rero ngo nabamubona umukobwa agwaye akeneye gusengerwa. Hanyuma rero bakamusengera, baramusengera. Mu nyuma rero atangura kwiyegereza uyo mukozi w'Imana. Hanyuma mugabo umugore wiwe akabwira uwo mukozi w'Imana, atako gakobwa, wa mugore wa mukozi w'Imana atasavye Imana mwe murangira inzira, atangura kumva umenga ngira ngo nagashari k'uwo mugore. Aramubwira ati ariko ga madame,
none uyu mukobwa ntuzi ko agwaye, ntuzi ko tumaze iminsi turiko turamusengera, none ntuzi ko akeneye kubohoka, ukamenga n'ibintu bisanzwe. Mu nyuma kagasubira kakamwikurikiza, mu nyuma mwarimu ati ngiye kurara ku rusengero, waba ni bona jewe tujane numva noje imbere y'Imana, baca barajana, hanyuma rero acagwa mu mutego bakora ivyaha. Imana idufashe, baheje gukora ivyaha bimwe vyo kugwara nta birimo, aca araduka agatwengo k'abadayimoni, araduka aratwenga, hanyuma tweza agatwengo k'abadayimoni ngo niki cari caranzanye, nari nazanywe niki nyene, ngo iki nico cari caranzanye, ngo mbabajwe na nakayananiye, na nakayananiye arambabaje, ngo ariko nzosubira ngaruke, nzogaruka ntasuku, nzogaruka ndi uwundi, iki nico cari canzanye, ndahiriwe ko ndabishoboye. Mu majambo make ati uzuhirahira usubire kwicara imbere turabe, uzusubire ndabe, uzusubire kwisimbagiza imbere y'abantu muri kurigisha. Mbega mwibaza ko haronderwa abantu batari bo? Aba yari umuntu w'ikimazi, aba yari umuntu muzima, ariko ico gisigo kikaza giciye mu mayeri yose. Iyo umuntu atamenya inzira, iyo umuntu adasiguje, iyo umuntu adahishuriwe, birashoboka ko agwa mu vyagatazi. Imana idufashe cyane. N'amarira menshi n'ibitetegwe, aca asubira muhira yambaye ibara. Yumvira uwo muntu yitwa umukozi w'Imana gusubira imbere y'umugore we yamyasemera ati ako gakobwa. Imana idufashe cyane. Yumvira uwo mukozi w'Imana gusubira mu bana yavyaye. Yumvira uwo mukozi w'Imana aratakaje ikibanza. Imana idufashe cyane. Ku bintu atavuga ati ndaronse itunga nzomarira imyaka ingahe. Ndangira inzira. Imana idufashe cyane. Ndangira inzira. Ndangira inzira kuri aba bantelefone. Ndangira inzira kuri aba bambwiye ko bankunda. Ndangira inzira Mana, ndangira inzira. Ndangira inzira mare kabiri. Ndangira inzira zosozera urugendo amahoro. Ndangira inzira ivyo navuze sinihinyura kuvyo nemeye. Ndangira inzira Mana ngume mu bwizigirwa. Ndangira inzira. Ndangira inzira Mana. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana iguhezagire mugenzi muri iyi minsi. Imana ikurangira inzira. Imana idufashe cyane. Reka ndangirize kuri aba bantu. Imana yarangiye inzira neza. Imana izokurangira inzira neza. Imana nishimwe cyane. Mu ntambara y'abamaleki n'Abisirayeli, hariya muzosoma igitabo cyo Kuvayo, igice ca 19. Ingene Imana yarangiye neza inzira Mose. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Mambara 17 mu Kuvayo, ngo abamaleki bateye 17:8, abamaleki batera Abisirayeli, maze haza abamaleki baterera Abisirayeli Refidimu. Mose abarira Yosuwa ati dusobanurira abantu ubajane mugwanya abamaleki, nanje jo nzohagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa yagira nk'uko Mose yamubariye nyene, aja kugwanya n'abamaleki. Mose na Aroni na Huri baraduga aja ku mpinga y'uwo musozi, maze Mose yamanitse amaboko, Abisirayeli baranesha, ngo yamanure abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, babiribuye bararimutega aryisharako. Aroni na Huri bagumye amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe ubundi ku rundi. Amaboko yiwe araguma gushitsa izuba rirenze. Yosuwa arikisha inkota abantu bose b'abamaleki. Ndagomba kuvuga ingene mu by'ukuri bundi yumvise urugamba, ikintu cya mbere yumva
avuga ati toranya baja kurwana tugende hariya cyo kubiraba tugende tugwane. Mose rero ko afise inzira Imana imurangiye arabwira Yosuwa ati genda utoranya abantu, genda utoranya abo kurwana, sobanura abantu ubajane mugwanye Abamaleki. Imana idufashe. Imana we yari yamurangiye inzira, ndazi intambara nkiza aho uzozigwanira. Ati nzoduga ku musozi, nzoduga ku musozi, aho niho hazobera intsinzi y'igitangaza. Mwamanitse amaboko Abisirayeli bagatsinda. Imana idufashe cyane. Imana iramurangira inzira iti we Mose ntiwoja hariya bizokuruhisha, we ntiwoja hariya mu bariko bararasana uzoharandukira umutima, kumbure wohava havugirana nabi kandi n'ivyago vyo bikomeye mu ruhande rwanyu, ariko gende ndakurangiye inzira hariya ku musozi, hariya imbere yanje, hariya niho tuzobisezeranira. Amanitse amaboko Abisirayeli bagatsinda. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Imana irangira umuntu inzira neza. Manika amaboko ndakwereke. Imana idufashe. Niko nawe Imana izokurangira inzira. Ngo kuri ivyo bikugoye, kuri ivyo bikwadutseko, kuri butabona uko ubigenza, fata umwanya ugende wirirwa imbere y'Imana. Fata umwanya ugende urara imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Imana igwe mu intsinzi yawe iri haryo, intsinzi yawe iri haryo. Imana izogusobanurira ikurengwa imbere y'ukwirukira banaka n'abanaka. Eraba inzira yanje, banza ugende urare hajya imbere y'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Hanyuma ivyo uzovuga bizokumvikana, hanyuma ivyo uzoja gusa bizokumvikana. Hanyuma niwarenguka imbere y'abajya abantu uzovuga ivyo wavyumvikane, dosiye yawe izoja hafi. Amen. Kuko wamanitse amaboko Abamaleki bari imbere yavyo bagatsindwa, kuko wamanitse amaboko Abamaleki bari bifashe bakabinakura, Abamaleki bari bugarugi bakarunakura. Mw'izina rya Yesu kuguruka, mw'izina rya Yesu. Imana ikamara mukagenda kwirukira naka tacu zokurayo, niwirukirana naka tacu zokurayo. Uzoja ku nshuti yawe izova igukagamiye, uzoja kwa naka uzova yubabaye, uzoja na dosiye yawe uzomara umwaka atawiravye, kuko irafashwe n'abadayimoni, kuko irafashwe n'Abamaleki, kuko iraziriswe n'ibi. Ariko Imana ikakurangira ngo banza ugende uyibohoreze hariya, banza ugende uyibohoreze hariya. Niwaheza kuyibohoza rero, niwarenguka ntibazokubaza intara, niwarenguka ntibazokubaza ingenusa, niwarenguka ntibazoraba ingenureha, kuko bizoba vyugurutse mw'ijuru. Mw'izina rya Yesu. Amen. Ndangira inzira Mana. Haleluya. Araheza aramurangira neza Mose, aca agenda ku musozi w'Imana. Imana idufashe cyane. Imana yarangiye inzira Eliya hajya mu bami ba mbere igice ca 18. Imana idufashe cyane. Aho urutoke niyo nzira nzocamo, sheza izoherera Yesu kiza wanje. Yesu abahezagire cyane. Imana idufashe. Hano turabona muri aya majambo, reka dusome gato ngaho ku murongo wa 20 ganyuza kabaye i Karumeli. Ngo maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose, bo nabo bakamenyi abakoraniriza ku musozi Karumeli. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ariko hariya hejuru niho ugomba kumbure. Ujya murongo wa 18 avuga ngo nuko rero numpamagariza Abisirayeli bose bakoranire ku musozi Karumeli, bona bakamenyi b'Abayali uko ari 450 n'abakamenyi ba Asheri barira ku meza ya Yezebeli uko ari 100
4. Imana idufashe cyane. Aha rero niho yacavuga y'amajambo tubona aravuga ngo maze Ahabu atuma guhamagaza Abisirayeli bose bona bakamenya bakoraniza ku musozi Karumeli. Eliya yegera abantu bose arabara ati muzogeza ryari ko abanyamujijya nino asanga uharariwe Mana nimumukurikire. Naho nyene niyo bari bayari abariyo mukurikira abantu bamwishura ijambo na rimwe. Maze Eliya arongera abarira abantu ati ni jewe nyene sigaye mavugishwa n'Uhoraho, ariko bakamenye babayari n'150. Nuko nibaduhe amasaha 2 baheze bihitire muyo bagomba bayibage bayijanjagure mu bikenye vyayo babigereke kungwi, ariko boye gushira ku muriro. Naje ndabaga ya 2 ndegereke kungwi nyene sishire ku muriro. Meze mutakambira izina ry'Imana yanyu, naje ndatakambira izina ry'Uhoraho. Maze Imana iza kwishurisha kurekura umuriro, iza kuba ariyo Mana. Abantu bose baravuga ati iyo nama niyo. Imana idufashe cyane. Rero Imana irarangira inzira Eliya, iramwereka iti Eliya, kuja kunyinyurana n'abo bantu nuja kubishora, kuja kwisigura imbere yabo no kwigisha nibija kukorohera. Baramaze kuvugutirwa n'abadayimoni bikomeye, enda kurangira inzira bajane Karumeli. Imana idufashe cyane. Bajane Karumeli niho nja kwiyerekanira. Bwire amajambo iyo nama baraja kuyemera, nja gukora ikintu gikomeye kija gutandukanya ivyabayari n'ivyanje. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana iraheza iramurangira inzira neza. Imana idufashe cyane. Imana izokurangira inzira mu byo wigisha. Imana izokurangira inzira mu guhaririza. Imana ibahezagire cyane. Nosome yani majambo y'Imana ku myanya yo tujana, ariko muzobona ingene Imana yabwiye Gideon afise abantu benshi iti bamanukane ku mugezi ndabagusuzumire. Wewe nuja gutoramwo abakwiye n'abadakwiye, nuja kumenya abo gukuramwo. Bose bakwereka ko ari ingabo zikomeye, ariko bajane ku mugezi ndabagusuzumire. Imana iramwereka inzira yuko ashobora kubatandukanya. Imana nishimwe cyane. Imana itugirire neza. Uriya Ezira muzosoma igice ca 8 were ku murongo wa 21. Yarakeneye ku Imana yoba kugira urugendo rwiza, bona abana babo n'abagore n'ivyo batunze n'ibintu vyabo. Amena. Hanyuma rero yibaza inzira vyoshoboka niyihe, noshobora kugenda amahoro n'ivyanje niye n'aba bantu ntwaye. Mana ndangira inzira, ndangira inzira. Arumva ati ivyo nivyo byose vyoba biteye isoni hamwe nogenda ku mwami ngo ngiye gusaba umuce w'ingabo zodufasha kwivuna abansi muwo dutegera mu nzira. Naravuze ko Imana ikomeye, naravuze ko ikiganza c'Imana kiri kumwe n'abayitwaririka bose, naravuze ko Imana itabara, naravuze ko n'umukozi w'Imana hamwe n'ahindukira ngaja gukomera amashu umwami ndamusaba umuce w'ingabo. Vyoba biteye isoni noba n'Imana maje, noba ninyuye kuvyo navuze. Amena. Ashagati ndongira amani yindi nzira. Imana ikimurungikira biramurangirize, genda wisonzeshereze hariya kuruzi ahava. Muja ntangariza ivyo kwisonzesha. Imana idufashe cyane. Imana bicira bumvira. Imana itugirire neza. Imana icira twumvira. Imana ikibakugira urugendo rwiza kuko imutoreye inzira nziza. Bene data, Imana ibahezagire cyane. Imana ibagirire neza. Imana ikurangira inzira. Hanyuma rero tugendera mu kuri kw'Imana, umukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Hanyuma rero uzoronka iminsi yo gushima Imana, kuko Imana izoguha umugisha, Imana izoguha ibihe vyiza, Imana izoguha intahe, Imana iguhezagire cyane, Imana izokurongora neza. Imana idufashe. Iyi myaka abantu bagomba kwirongora, abantu bagomba kurongorwa n'ivyiyumviro vyabo n'ubwenge bwabo, ariko mwe mugenzi Imana ikugirire neza.
iyi minsi wongera ujane na Yesu. Imana ibahezagire cyane. Umuririmbyi azi gutujanye na Yesu. Haleluya. Imana idufashe cyane tukagiriranye ubumwe. Imana idufashe iyo dutuma tukagenda. Imana nishimwe. Imana izogukorera ibikomeye. Naye majambo y'Imana wese umutima wanje twosangira ngo Imana ikugirire neza inshuti y'Imana, ugirane ubucuti bwiza n'Imana. Hanyuma rero Imana ishigende kurangira inzira, nawe ugendere mu kuri ijambo ry'Imana. Imana izoguha ibihe byiza byo gushima Imana. Uzobona gutaruhiye ubusa utirukiye ubusa. Imana ibahezagire cyane. Imana ibahezagire cyane. Tubaye kaze umuntu yumva afise icyo yosaba Imana, kaze tugusengera Imana. Yesu akugirire neza. Kaze Imana ibahezagire cyane.